gutegura uzogusubirira so kumuhamagara ngo urumva wewe ngo uzogira uku siko gutegura. Ushaka yuko uburongozi bubandanya utegura inzira imbona kazoza. Iyo twicaye tukabaza tuti kubera iki Uburundi budateye imbere, ntimuze murondera ibindi kwama muri perpetuelle recommencement ubwo mutangura nawe ni wiyumvire uriko uri mu murima ukagenda urakangarizako bukeye ugaca usanga ivyatsi wari wakangarije ko vyameze ugaca usubira inyuma gusubira kurima n'ubu gasubira ugakangarizako washika hagati ukaza usanga ivyatsi vyameze uti ntaho ndiko ndaja ugasubira inyuma. Nta na hamwe uba uriko urashika ntuba uri gutegura kazoza. Mu bisanzwe uragira imbona kazoza uhejeje kuyibona neza mwese mukayigishanya kuko imbona kazoza si yumwe. Ndibuka tukitangura kwerekana iyi mbona kazoza y'u Burundi benshi bavuga ngo imbona kazoza y'umukuru w'igihugu. Ni imbona kazoza ya twese, no kuvuga yuko uri imbere niyarenganye urugendo rurabandanya muja kuri ya shusho. Nico gituma vyizo yavuga uti intambwe ya mbere utaka karavuyemwo, intambwe ya kabiri utaka karavuyemwo, dusigaje hajya niho tuba turiko dukora tuvuga tuti uwuza wese arabandanya. Wewe uri mu gisata icari cyo cyose banza mve kuri ndongozi ico gisata vuga uti imbona kazoza yaco niyihe. Hamwe nk'ubu uri umushikiranganje baje mu bushikiranganje bwawe bagaca kubaza bati imbona kazoza y'ubu bushikiranganje niyihe, ukerekana igicapo. Nkaha aturi ndongozi twese, aha twese umwe wese afise igicapo muri secteur azi ko ari umuspecialiste arimwo. Igicapo ukakibona, waba uri umu entrepreneur uhagira igicapo ca entreprise yawe, uri ministre igicapo ca ministere, uri DG w'ahantu igicapo, ku buryo uzogusubirira uca umwereka uti nahereye aha urabona ngeza aha. None rero bandanirizako kuko ico gicapo ntikiba ari gwawe nawe, ni igicapo rusangi mwigira hamwe. Niko rero gutegura indongozi.